I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kamera televiziyo Heritage ndabakaze mugana cuno munsi c'umutumire aho mfise abatumire baza kutuyagira kubijanye no guhimbaza no gutazira Imana aho uyu munsi nitira ko aho muri hose muza kugubwa neza nakigana cuno munsi kiza kubaka imitima yanyu eka uza kudukurana wese hari ikintu kiza kuba mu mutima wiwe. Rero uyu munsi tuzakuyaga kuri yo teme idasanzwe ndazi ko hirya no hino bahimbaza bagatazira Imana ariko uce muri kino kiganiro muraza kuhagurirwa mu buryo budasanzwe. Rero ntatevye reka ntangure mpe umwanya abatumire wacu batwidondore mpereye iburyo bwanje. Ndabaramukije cyane. Yego. Nitwa Telesphore Rwangineza. Ndi umupastori mu ishengero ry'urutare ryo mu Irohero. Ndi umuntu yubatse. Mfise umuryango w'abana batanu. Navyo ndabishimira Imana. Nuko. Yego. Murakoze cyane. Ubafuganje naho ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Ndayize Salvator. Ndi umupastori akora ibikorwa by'Imana mu ishengero ryo mu Irohero. Kandi ndubatse mfise abana babiri. Dukorana n'uwo mungere aje kuvuga yitwa Rwangineza Telesphore. Akaba ari natwebwe dukuriye abandi bungere mu karere k'uburengero. Murakoze cyane kubona mwari muri kino kiganiro hano kuri televiziyo Heritage. Mu ishengero wanyu ry'urutare muriko murategura ibintu bidasanzwe nkuko musanzwe mubikora, kandi ndizera ko bice muri kino kiganiro muza kutihagira byinshi cyane kugira n'abatumire bacu baze gufashwa n'igikorwa kidasanzwe Imana ikakora mu buzima bwanyu. Twarabonye ko hari ikintu murategura kubijanye no guhimbaza no gutazira Imana. Bega mu ishengero ryanyu ibijanye ivyo bikorane muri ubwo buryo mwari musanzwe mubitegura mpereye uburyo bwanje. Urakoze cyane. Bikorane byo gutazira no guhimbaza Imana twari dusanzwe tubitegura. Ni nimwe mu nkingi zitanu igize ukwerekwa no kwizera kushengero ry'urutare. Hanyuma hari no munsi wabihariwe. Turafise umunsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu turafise ikoraniro ritangura saa 11 rikarangira saa 12:30 mu ntumbero yo gutazira no guhimbaza Imana. Rero igihe cyose duteguye ibikorane, igihe cyose tugiye gusenga Imana, ni byingira kamaro yuko abantu babanza kuyitazira no kuyihimbaza. Hanyuma rero ku mwishengero ry'urutare mbere muri community yose ico kintu cyo gutazira no guhimbaza Imana ni inkingi ikomeye mu nkingi imwe igize mu nkingi zitanu zigize ishengero ry'urutare. Ko iki mwahisemo mu nkingi mushira mu nkingi zigize ishengero ryanyu? Ni nka kwa kundi nyene umuntu kugira ngo abeho agira ubuzima bwiza akwiye gufungura ndema mubiri, insanganyangaburo, ntangangufu. Burya rero gutazira no guhimbaza Imana ni ikintu gikomeye, kugira ngo imishaha yacu tuyerekeze ku Mana, kugira ngo binakunde ubushobozi bw'Imana budukoreremwo, Imana itunezererwe. Gutazira Imana mu ngabire zacu zose ku bwanje nibaza ko ari ikintu kimwe muri byinshi byoshobora kunezera Imana. Nayahiri gatwenga ikavuga ati abanyubaha bariko barampimbaza, abanyubaha bariko baranshima. Nizera ko nanone mbere Bibiliya bivuga neza ngo nico gikorwa no mu ijuru. Abamarayika bahora bahimbaza Imana, bahora batazira Imana mbere ngo kizona bandanya ibihe bidashira. Rero ku bwacu ni ikintu gikomeye cyane. Murakoze cyane.
teme yavuga ngo ingo duhimbaze uhoraho mu ngabire zacu zose kubera iki mwahisemwo iyo teme? Iyo teme twahisemwo bivanye nuko dukeneye ko ahanini abantu batahura ibintu bishika kuri bitatu. Ubwa mbere guhimbaza Imana ni igikorwa tuzobandanya no mwijuru. Ni ukuvuga ngo tubwirizwa guhimbaza Imana ata kintu na kimwe twisigarije. Ico rero abantu turashaka ko bagitahura, mbere tugaca tunacagura tukavuga tuti ibitugize ibindimwo, kuko turakeneye ko abantu batahura ngo ibibagize bose ingabire Imana yabahaye, ingabire Imana yashize mu muntu ari we wese, zibwirizwa guhimbaza Imana, zibwirizwa gutazira Imana. Nico gituma rero twebwe twahisemwo kubwira abantu, havuga ngo ingo duhimbaza Imana mu ngabire zacu zose. Abakora ubuzi butandukanye bakwiye kuba bahimbaza Imana, abafise utugenegene dutandukanye bakwiye kuba bahimbaza Imana. Nico gituma rero twebwe natwe twiyumviriye tuti reka dukorere kuri iyi teme ivuga ngo ingo duhimbaza Imana mu ngabire zacu zose. Icya gatatu nuko dushaka ko abantu bamenya ko umuntu adakwiye kwibagira iby'Imana yamukoreye. Umutima w'umuntu uribesha kandi ukibagira n'ingoga. Ariko turashaka ko abantu muri ico gikorane abantu boza bavuga bati ndafise ico nshimira Imana, nubwo hariho ibitameze neza, hari ico nshimira Imana, nubwo nabuze iki ariko Imana yarankoreye nibi, yarankoreye na biriya. Dushaka rero ko abantu batahura bakamenya ngo umutima wanje nubwo bitameze, nubwo hari kitameze neza, nubwo bitameze nkuko genda bigomba, umutima wanje urahimbaza Imana. Uko Dawidi yari yabwira umutima wiwe, aho barira ngo umutima wanje himbaza Imana, namwe bw'ibindimwo byose nimushime izina ryayo. Ngo kandi mutima wanje ntuze wigere wibagira ibyiza byose yagukoreye. Urumva ko yari kabwira umutima wiwe kutigera wibagira ibyiza Imana yagukoreye. Rero natwe twahisemo iyo teme kugira ngo abantu babitahure babimenye, noneho duhagarare tuvuga tuti turiko duhimbaza Imana nubwo hari icyo tutararonka, nubwo hari aho tutarashika, kuko burya ngo guhimbaza kuzuye tuzogukora tugeze mu ijuru. Nuko rero twafashe iyo teme tuvuga tuti uko byogenda kose turifuza ko abantu bagira ubuzima bwo guhimbaza Imana batitaye kubiriko biraba muri ico gihe. Bandi bahezagiye. Murakoze cyane. Hari cyo mukongera ko gamungere namwe. Murakoze cyane, ndanashimiye uyo mupasteur dukorana. Kugira abantu baribagirwa. Abantu baribagira. Ugasanga umuntu aribagiye n'uwamuhetse. Ugasanga umuntu aribagiye n'uwamugiriye neza. Ugasanga umuntu aribagiye n'uwamuvyanje ubutumwa bwiza. Ikigiza abantu no kwibagira. Ariko Imana yo ngo ntiyigera yibagira ikintu na kimwe twayikorera. Natwe dufise akameremere k'Imana, twari dukwiye guhora twibuka ivy'Imana yadukoreye. Nasomye hano muri Zaburi y'ijana na 37 ngira ngo umurongo wa 5 wa 6. Abisirayeli bari bagiye mu kibazo. Umwanditsi wayo aravuga ngo Yerusalemu we ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo ni kwibagire gukora. Yego. N'ururimi rwanje rumatane no mu magage. Diko ndumva ukuntu yari karavuga ngo ninakwibagira. Yisabiye ibihano bitumberanye no gupfa. Havuze ngo ururimi rumatane n'amagage, byumvikana ko yaravuze ati sinze nsubire gukura ururimi mu kanwa. Nta n'ibindi bifise novuga mu gihe noba nibagiye umurwa wera w'Imana. Yego. Yaravuga ati nibagira umurwa wera w'Imana, nta n'ibindi bifise nokora
ukuboko gwanje ndikuze gukora akazi rero dushaka cyane kwibutsa abantu kwibuka ivy'Imana yabakoreye yego hari zaburi ya 90 umurongo wa 12 ivuga ngo uduhe gutunga uduhe kwibuka iminsi yacu ndayisoma kugira ngo sindayivuge simvuge kutariko ivuga ngo 90 umurongo wa 12 ivuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu bitume turonka imitima y'ubwenge burya guharura iminsi yacu ndotanguye guharura iminsi yawe woronka ibintu byinshi ushimira Imana kuko Imana niyo yagukuye ku munsi umwe iguha kumara indwi iguha kumara indwi zibiri ku kwezi guha umwaka muri iyo myaka yose Imana yagukoreye ibintu bikomeye cyane hari ibyo yarakurenganije ariko birashobora gushika ugaca mu kabazo gato kakakwibagiza bya bindi byose nico gituma tugomba gukangurira abantu uhora bibuka ivy'Imana yabakoreye ngo ntibibagire na kimwe muri vya bindi Imana yabakoreye yego muri bino bikorane muri ko murategura nibiki mwiteze mu bantu bazabare cyambere twiteze nuko abantu ubwa mbere babanza kugira ubuzima bwabo buhimbaza Imana turiteze ko abazoza muri ico gikorane bose bazosohoka bazotaha bafise ubuzima bwuzuye guhimbaza Imana bafise imitima yuzuye guhimbaza Imana turiteze kandi ko abantu bazoza muri ico gikorane ubuzima bwabo buzohinduka uguhimbaza aho umuntu agenda ku kazi akamenya ngo erega burya naho ndiko ndakora aka kazi mbwiriza kugakora mpimbaza Imana naho ngiye muri utu tugenegene sanzwe nkora hari abafundi hari abaki uzoza wese dushaka azomenya ngo aho ndi hose aho mpagaze hose ibyo nkoramo byose ubuzima bwanje bubwirizwa kwama bushima Imana ubuzima bwanje bubwirizwa kwama buhimbaza Imana tugomba rero ko abantu canke twiteze ko abantu bazoza muri ico gikorane hamwe nuko hazoba hariho kubohoka kuko gutazira bituma abantu babohoka bituma abantu bakira ingwara turamaze kubona abantu batazira Imana ibimuga bikamuguruka turamaze kubona abantu batazira Imana abafise ibibazo by'ingwara zigakira rero hamwe nuko abantu bazobohoka ariko turiteze cyane ko abantu bazoba baje mu gikorane bazogira ubuzima bwo guhimbaza Imana uravuze ngo babeho ubuzima bwo guhimbaza Imana mu bugenegene bakora n'ibindi byose no nihe nyungu iyo umuntu abaye ubwo buzima mu kibano naho abakora inyungu irahari inyungu ya mbere nuko iyo umuntu abayeho ubuzima bwo guhimbaza Imana muri we ubwa mbere ntuzigera umubona ngo habaye ibibazo kanaka ngo umubone ngo ari karatetemeka nta ntuzomubona afise ubwoba bw'ikibazo kanaka umuntu abayeho ubuzima buhimbaza Imana muri we nta kibazo yigeragira kuko aravuga ngo nubwo kijya kitabaye ariko Imana yarakoze niki nubwo kijya kidashitse Imana yaragikoze ariko kandi kizonshikira yama yiteze ubuzima bwo guhimbaza Imana butuma umuntu yama yiteze ubwiza bw'Imana bituma umuntu yama yiteze kubona inyungu y'Imana aho kubona inyungu y'ibyisi canke y'abisi umuntu bituma guma yiteze ati Imana ndabizi nubwo byogenda gute izongirira neza tuza kubibona mu buzima bwa Dawidi Dawidi ari wenyine twanafatiye ko muri Zaburi yanditse Dawidi yabaye umugabo yagize ubuzima bwo guhimbaza Imana yagize ubuzima ahabona ikintu cyose gishitse akavuga ngo ndabizi nta wundi nkonsirita Imana yaje rimwe ngo bigeze kugenda gutera basanga bagiye gutera Dawidi baramubwira ati we ntuduherekeza ntujana natwe Imana ihabwe icyubahiro
hama ngo aragaruka asanga igisagara barimwo babivye babatwaye ibyo bari bafise byose. Hama ngo aravuga ati babitwaye. Abantu baramuraba nk'abagomba kumutera amabuye bari kumwe ku rugamba bose. Hama ngo aravuga ati rindire gato. Agenda gukonsulta Imana ayibaza ati mbega nkurikiye aba bantu. Ninda bakurikira ubona nza kubahambye. Ninda bahambye ubona nza kubaka ibyo batwivye. Ngo Imana yamubwira ngo genda ubakurikira urabahambye kandi uragarura ibyo bakwivye byose. Imana ihabwe icyubahiro. Urumva ko Dawidi kubera arafise ubuzima buhimbaza Imana n'ibyo yakora byose n'ibibazo yabamwo byose ntibyamutera ubwoba kuko yavuga ngo ndafise uwo nama mpimbaza ndafise uwo nama nezereza uwo nawe reka ngende ndamubaze araza kumpinyisha. Naho rero iyo umuntu abayeho ubuzima buhimbaza Imana ubwa mbere yamunezerererwa hama imunezererewe ikintu Imana itanga ku bantu bayinezererewe. Bibiliya irambwira ngo icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro. Imana ngo ikiguha icyubahiro n'ubutunzi. No kuvuga rero kunezereza Imana bituma abantu umuntu abaho ubuzima bw'icyubahiro bigatuma umuntu abaho ubuzima bw'ubutunzi ubuzima bwagutse busagutse. Rero noneho ubuzima bwagutse ubuzima bumeze neza butunganye tubuhabwa no guhimbaza Imana. Murakoze cyane mukozi w'Imana nibiki mwisondogera mushe gutumira rya kozi Imana twabonye bajye bakozi b'Imana mwabonye kamere kuri we turamaze kukumva kenshi uriko urafasha urwaruka hama natwe mu ishengero ry'urutare ryo mu Irohero rigizwe no gwaruka ku bice 72% kuba rero Imana yagushizemwo ngo bushobozi bwo gufasha urwaruka ibyo mukora turabibona kandi turabyumva icyo twisunze kuri wewe rero nico nyene Imana yagushizemo cyo gufasha urwaruka muri ya mateme yose ukunda kudevelopa. Muvuga butumwa wacu wundi yitwa Johnson intahe yiwe gusa tuma abantu bakizwa. Si rya mbere dukoranye si rya kabiri si rya gatatu ni no mu pastori wo muri communauté des églises de Roche. Ivyiwe sinobivuga ngo ndabiheze ariko we muhuye akavyivugira uca wumva ko ari umuntu Imana yateguye kugira ngo zogira ikimazi mu gihe cy'urungano rw'iyi. Ngo abazohaba bose bazofashwa mu buryo budasanzwe. Bazofashwa mu buryo bugaragara. Burya uyu dukorana ibikorwa by'Imana yareka aravuga ati cyo turarindiriye ko abantu burungu ubuzima bubashoboza kwatura ibyo bizera. Hari aho abantu bamenyera kwatura bakavuga gusa ariko ntibatura ibyo bizera. Ariko ihuye n'umuntu agushingira intahe akakwereka aho Imana yamukuye naho imushikanye haragera uvuga uti ngo uryo umuntu yatura ibyo yizera akakubera icitegererezo. Baltazar bataziraza murarya ni bya bindi twavuga gutazira no guhimbaza Imana sukuririmba gusa oya sukuririmba gusa sinukutamba ariko burya gutazira no guhimbaza Imana mu ngabire zose Imana yaduhaye ngo nkomvye kuvuga matara mu mataranto Imana yaduhaye. Baltazaro ariko arigisha n'uwaje arushe mu mutwe araruhuka. Niyo reka aravuga ati zamurarya hari amavuta biherekeza Imana yamushizeko. Iyo reka arakora twakora twose hari amavuta biherekeza bigatuma abantu avuga rimwe bakumva kabiri. Rero muri baje abantu twatumiye nta numwe tutazi nta numwe tutazi wohomba nutoza Imana ibiheza. Murakoze cyane mushaka kutubwira amatariki kugira ngo nako yadukurikirana bamenye ati bizohera itariki amasaha naya bizohera no masaha. Amatariki ni tariki 21 z'uku kwezi kw'icumi muri no mwaka ni tariki 22 z'uku kwezi nyene ni tariki 23 iminsi yose ico gikorane kizokwama gitangura saa 8 gihere saa 11 hari biteguwe byinshi mu ngabirana Imana yagiye itanga mu gwaruka. Harabazi kuvuga amazina
harabazi kuvuga amapoeme harabazi gukoresha amataranta Imana yabahaye mu kugira ngo Imana ishigwe hejuru ivyo byose bizokorwa muri iyo minsi 3 no kuvuga kuva le 21 le 22 et le 23 minsi yose kuva saa 8 gushika saa 11:30 ico gikorwa ico iyo minsi twayihebeye Imana nico gikorana yego mukozi w'Imana muri iyi minsi tataje kuvuga itariki 21 zo kwicumi 2023 bwe saa 8 kubandanya yego abantu bakadukurikirana nakaye kabije bo kwiteka murakoze cyane ku bantu abariko baradukurikirana nuko ubwa mbere twatumiye abakozi b'Imana tuzi kandi bafise ico bashobora gufasha abantu yego hama akabijya rero gakomeye cyane nuko ku munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kw'icumi tuzoba dufise umwanya wo guhimbaza Imana n'umwanya w'amashimwe aho abantu bazoshinga intahe y'ivyaha Imana yabakuye hama tube dufise n'umuvuga butumwa afise intahe azoduhera ku kuntu wenyene yagize ubuzima butoroshe ariko akabugira ari mu Mana hama Imana ikamuduza burya nk'umuntu akubwiye ati nambaye ikirato nari umukizwa ariko nkaza gutiza ikirato ku kilometero ati kandi nari ngwaye n'amavunja uwo muntu ahagurutse akavuga akubwira ati unyenurira indege nk'urira bisi ati sink'ufata taxi ni nk'urira bisi uwo muntu ahagurutse akabwira abantu ubwo butumwa bwiza akabashingira intahe ntiwumva ko uwo munsi wa gatanu abantu bazotaha imitima yabo ibohotse kandi bagataha nabo bafise ivyizigiro byuko Imana ikura ku cavu ikicarikana n'abakomeye ku munsi wa gatandatu tuzoba dufise umukozi w'Imana niwe wewe tuzi kandi twemera mu bintu bijanye no gukorana no gwaruka mu byo muri byinshi ariko hanini mu byo gutazira no guhimbaza Imana ni naco gituma n'iki kiganiro turiko turagikora ariko turazi ko uwo munsi wa gatandatu ibikomeye bizokoreka ariko kandi akabijya kahari nuko kuri uwo munsi wa gatandatu abantu bose bafise utugenegene bafise utuntu Imana yabashizemwo hazoba ico no kwita kubigaragaza muri ico gikorane hazoba kubigaragaza no havana yita ngo ni demonstration mvuze muri rurimi rw'igifaransa rero hazoba kubigaragaza aho umuntu tuzobona babatama bakera bafise ibyo bishobora gutuma bahimbaza Imana tuzobona abashuzi kumbure bafise ibyo bashobora kwerekana mu gutazira Imana tubone abahimbaza Imana mu kuvuga amazina akabijya kuri uyo munsi dufise umuntu harimo ingabire ikomeye cyane Bibiliya yiririmba ayiririmba no kuvuga ngo uwo munsi urumva ko bitazoba byoroshe azoririmba Bibiliya abantu n'imiburiburi nawe ntuzotaha ubuze n'abantu n'abatanu utahanye mu mutwe rero ni by'ukuri ku munsi wa gatandatu bizaba bikomeye cyane ku munsi w'Imana zoba ari umunsi nawo uhambaye tuzoba dufise umwigisha umuvuga butumwa Pasteur Bartazar kandi bakunda gutazira za murajya abenshi baramuzi cyane sinorinda kumusigura gose ariko kuri uwo munsi tuzorangiza dusenga Imana dusengera abagwayi ingwara zitandukanye abafise ibibazo bitandukanye harimo n'ibibazo byo kudatahura Imana twongere dusenge no kubw'igihugu cacu dusenga ngo abantu babeho ubuzima bwo gutazira Imana murakoze cyane mu kurangiza kino kiganiro mukozi w'Imana mushobora kubwira ko dukurikirana bwa ati turavyumvise ko hari ishengero ry'urutare bita Église de Rocher mwababwira aho iri unye kugira ngo baze bahatore neza muco mabwira n'akajambo kanyuma murakoze cyane
shengero ry'urutare ryo mu Irohero hari abantu benshi bazi yuko ryose ryimukiye kuri siège social international ariko twarasigaye uduganye boulevard de l'Iprona ukarengana avenue Muyinga ugakata iburyo kuri pave ya mbere niyo avenue Mwaro ukamera nk'ubandanya usubira kuri NSS no kuvuga ko ucushikira ku nimero 28 ni avenue Mwaro nimero 28 niho riri turahari turacakora abantu benshi bazi yuko atashengero rikihari ariko turahari turabatumiye muze namwe hecho mukongera ko mutatavuze mujanye no kurangira abantu aho hantu neza ego no kunganira gato ishengero ry'urutare ryo mu Irohero riri muri quartier Inesesi kuri avenue Mwaro ibarabara ni Mwaro ku nimero 28 uri kuri stade bitiriye intwari yahora yitwa Prince Louis gwa Gasore hari pave idugira iduganye nitumberanye na stade uduganye iyo pave nta yindi barabara rikika mushikira ucushikira kuri Église de Rocher ya Rohero uri kuri Boulevard de l'Iprona uraduga canke ukamanuka bivana naho uzananye kubazana na ruguru umanukanye Boulevard de l'Iprona urengana ibarabara riri kwa mabarabara abiri ugacushikira irindi barabara hepfo niryo bita Mwaro ucurikikamana gato nko ku metero novuga nk'ijana n'itanu ucushikira aho ishengero ry'urutare riri yego naho wazimiye cyane dufatanye ishengero rifatanye n'urupangu rwa Pinide aho Pinide ubu ikorera murakoze cyane amajambo makeyi nakaye kajambo kanyuma mubwiye ko dukurikirana akajambo kanyuma abantu bo mu Nyakabiga bantu bo mu Bwiza bantu bo mu Irohero ndeka nabava kureza Musaga n'ahandi n'abari ruguru turabatumiye kandi burya igikorane Imana kubona abantu bahevye ivyabo bakaza bagakoranira ahantu hamwe batumbereye gutazira no guhimbaza Imana Imana birayinezera ivyo ndavyizera neza yuko Imana binezera yego nimwaza rero Imana izoba yanezerewe ndizoreka kubagirira neza yego amen nico gituma tubatumiye muze dusangire imigisha y'Imana igikorane giteguriwe abantu bose abakiri bato abakuze mwese turabahaye ikaze mwico gikorane muri iyo minsi 3 murakoze cyane ndabashimiye cyane ku mwanya mwiza twamaranye namwe muri kino kiganiro mwakoze cyane ku vyimbiro byiza mwatanze n'ubutumire mwahaye abantu n'ivyiza muteguriye abene gihugu no muntu wese Imana yaremye rero murakoze cyane ndibaza yuko benshi mudusaba kubonana muri kino gikorane murakoze cyane nakoze cyane murakoze ndashimiye cyane no wese karaba television heritage ndazi yuko hari byinshi mwumvise muri kino kiganiro mu bijana kino gikorane ishengero ry'urutare ryo mu Irohero riko rategurira umuntu wese Imana yaremye kandi mwumvise yuko ivyiza byinshi bibarindiriye muri cyo gikorane rero kari umwese aho muri hose muze mwitaye kino gikorane kandi azi yuko muzokubakwa n'ubuntu bw'Imana buzaba buhari rero murakoze naho butaha mugira ibihe byiza. God gave me a song I will sing for the rest of my life.